ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abakunzi ba televiziyo yacu atakwihana na juru, kuri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye kubana namwe, mbanje kubaramutsa kandi ubwira kandi mu izina rya Yesu Kristo. Akazina kanje ni Nizigimana Liliane, nkaba nkorera imirimo y'Imana ku ishengero rya Eparge riri ngaha ku Gicumi na gatatu muri quartier Bubanza. Iyi nimero 110 ibarabara rya Muzinda Musenyi ija ibubanza. Ndanezerewe cyane kubona Imana yongeye kumpa uyu munsi mwiza wo kuba imbere yanyu kugira ngo dusangire amajambo Imana yashize ku mutima wanje. Hama ijambo dushaka kuvugana kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ukuboko kw'Imana ni kwabaye kugufi ngo kunanirwe gukora ibitangaza. Hama iryo jambo turisanga mu gitabo cyo guharura igice c'11 umurongo waho wa 23. Reka dusome ayo majambo y'Imana. Haravuga guharura igice ca 11 umurongo wa 23, haravuga gutya: Uhoraho yishura Mose ati, mbega ukuboko kwanje Uhoraho kwabaye kugufi, none hinge urabe yuko ijambo ryanje nkubwiye rishika canke ko ridashika. Yesu ashimwe cyane. Aya n'amajambo Imana yavuganye na Mose. Iki cari gihe abana b'Abisirayeli bariko baraca mu bibazo bitandukanye. Imana imaze kubakura muri ca gihugu cy'ubuja bari kwa Farao muri Egiputa. Hama Abisirayeli bagera igihe bari bakumbuye kurya inyama. Rero izo nyama ntazo bari bwaronke. Batangura kwidodomba batuka Mose ati, kuki wadukuye hariya? Kiriya gihugu twarimo twararya inyama uko tuzishatse, nubwo twari tubabara duca mu bigeragezo, ariko inyama twarazirya. Ariko raba ngaha nta nyama turiko turarya. Bigwa mu matwi y'Uhoraho, bibabaza Uhoraho. Uhoraho bimaze kumubabaza, Uhoraho agenda kubwira Mose ati, Mose umviriza aya majambo. Ati, ukuboko kwanje ni kubaye kugufi ngo kunanirwe gukora ivyo. None rindira wumve amajambo navuganye nawe ko ashika cyangwa adashika. Hari amajambo menshi Imana yari yavuganye na Mose. Yari yamubwiye ko izobagirira neza Abisirayeli, ko atana kimwe bazobura kuko ari ubwoko yatoranije. Hama Mose yumvise ayo majambo, ushishikaye gusoma hepfo, Mose yari baje ati, Imana birakunda, birashoboka ko ubu bwoko bwose ihanga ryose boronka inyama bajya, ariko baravuga ati, rindira urabe ivyo mvuze ko bishika cyangwa bidashika. Rero ikintu cyabaye n'igiki, Imana yarabikoze ngo yarungitse inyama, kandi irababwiye ati, muzozirya umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ngo nukwezi kose kwiramvurije niko muzoshobora gufungura izo nyama. Imana ishimwe cyane. None nshuti mukundwa, birashoboka nawe ko uri mu kibazo, uri kuraca mu ngorane, uri kuraca mu bibazo, ukibaza ko Imana idakora, ukibaza ko Imana ibyo yavuganye nawe yabihevye canke yabivuyemo canke yabiretse. Shaka kukubwira yuko ukuboko kw'Imana kutabaye kugufi. Ushobora kubona uburemere bw'umutwaro wawe, ushobora kubona uburemere bw'ibibazo uri kuracamo, ukibaza ko vyananiranye imbere y'Imana, ariko ukuboko kw'Imana si kugufi. Nshuti mukundwa, subiza ivyizigiro kuhoraho, subira kandi witegereza Imana, uhanga amaso ijuru, hama uhamagara iyo Mana nayo izogukorera nkuko yakoreye Abisirayeli. Babona kumengo nibishoboka, babona kumengo nibishobora gukunda, na Mose ubwiwe yabona ko bidakunda ko Imana ishobora kugaburira abo bantu bose inyama. Ariko Imana yamubwiye ati, Mose ukuboko kwanje ni kubaye kugufi. Birashoboka kuri kuribaza ko Imana yagutaye, birashoboka kuri kuribaza ko Imana itumva amasengesho yawe, ariko nshatse kukubwira kuri no munsi ukuboko kw'Imana ni kubaye kugufi. Urashobora ko kuraca mu ngorane, ufise ubukene, ufise ingwara zananiranye, waragiye hirya no hino gusaba imfashanyo ariko vyaranse, canke uri kuraca mu kibazo cy'amadeni, uri kuraca mu bibazo byo guhamwa, kwanwa, gufatwa nabi, ariko nshaka kukubwira izera Imana. Ni wasubira kandi ukayigarukako, ukuboko kwayo kuzogukorera ibikomeye, kandi ukuboko kwayo kuzokora ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ndibaza yuko niwagaruka kuhoraho nawe azokugarukako agukorera ibikomeye. Witege ikiganza cy'Imana kandi witege ukuboko kw'Imana. Imana iguhezagire. Ndagukengurukiye nshuti mukundwa, we wari kurumva ano majambo aho uri hose, waba uri mu bitaro, waba uri muhira canke waba uri mu bikorwa byawe bya misi yose, subira kandi wizere Imana. Imana irashoboye. Iyakoze bijya yagukoreye ishobora gukora n'ibindi uziga yuko bidashoboka, n'ibindi uziga yuko umengo ntibizokunda, ariko ndakwizeje kuri uno munsi yuko
byose birashoboka imbere y'Imana. Imana ibahezagire abariko barumviriza kino kiganiro cy'uno munsi. Imana ibagirire neza kandi ibinyishije imitwaro yanyu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana ikora ibitangaza kandi uri Imana ikora ibikomeye. None Mana, ndakweretse aba bene data bariko baraca mu bibazo bitandukanye, bariko baraca mu ngorane. Mana, babuze shinge na ruge, babuze ikibatabara, babuze ikibafasha, ariko uratubwiye neza muri no jambo ryawe yuko ukuboko kwawe atari kugufi ngo gukora ibitangaza. Mana, utananiwe gukora, we wakoze bijya vya mbere. Reka n'ubushishikare gukora ibitangaza ku bw'abana bawe, ubakure hajya babona kumengo vyanse, bajya babona kumengo wagiye kure yabo. Ukuboko kwawe gushishikare kuba hafi yabo kandi ubakore ibitangaza. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Thank you.